Yesu n'umwami. Igice cya 48 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ubejejweho n'ivyo ubona, ariko tangura kubaho ubuzima bwo kubeshwaho n'ijambo ry'Imana, atari kubeshwaho n'ivyo ubona vy'ubuzima busanzwe. Ngoma ndagusengere wewe ubeshwaho n'ivyo ubona n'amaso, uhindure utangure kubeshwaho n'ijambo rivuye mu kanwa kuhoraho, utangure kubeshwaho n'amajambo yanditse muri Bibiliya, utangure kubeshwaho n'ukwizera, maze Imana ikongera ukwizera, maze n'ibintu vyawe bya bindi vyose byari byarapfuye, byari byaraboze, kumbure biracari kuri situation yuko Yesu yikawusha ntishure, kumbure bimaze kugeraho bagira bashira mu isandugu, kumbure bigeze aho babaze kuhamba, kumbure bigeze aho amaze mumva umunsi umwe 2 3 cyangine, sinzi aho bigeze hose. Ndagomba ko Yesu abizura mu izina rya Yesu, maze ubuzima bwawe busubire ku rutonde rwiza. Ahuri ndagusabe ufukame, ego ufukame, vyoba vyiza cyane. Nimba uri mu bantu benshi bidakunda, genda pembeni gatonya ufukame. Reka ndagwa karirimbo kugira ngo uruhuke gatonya, ubanze ufata ko kanya kugenda aho uza gufukamira, canke injira mu nzu, canke raba ahantu ushobora kuja gufukamira heza cyane. Bidakunze urashobora kuri mu ibarabara, bidakunze urashobora kubura ahantu bitoroshe, bidashobora niwifate mu gikiriza, maze tuhave dusenga hamwe. Ego reka tumize kano karirimbo kavuga ati nta wundi atari Yesu. Ndakakumvisha gatonya cyane kugira ngo uburetegura, maze cyo tusenga. Nawe n'umugabo yambwiye ngo ndamuha ibibi byanje byose, naho ni byiza byiwe, reka ndamubabwire. Yesu ni wewe narongoye ndizera ko umaze gushika ahantu ushobora kuba utuje kugira ngo dusenge. Mwami Yesu, ugira neza kandi uragororotse, uri Imana idukunda kandi tubabaye, uri Imana ibabaye. Uyu mwene data yapfukamye, n'uyu mwene data yifashe mu gikiriza, arafise ikibazo gikomeye cyane, kandi kirashobora kuba kigeze ku rwego rwo hejuru. Harageze aho arira amosozi menshi, harageze aho atakamba gose, harageze aho yumva n'intege zo gusenga zaheze, harageze naho yumva umenga ntiyo kwegera, harageze naho yumva umenga ubuzima bwanse gose. Yesu, ndagomba kugira icyo ukoze mu buzima bwiwe, maze ubuzima bwiwe bube bushasha. Ivyari vyaranse mu buzima bwiwe bisubire ku rutonde, ivyari vyarananiranye mu buzima bwiwe bisubire mu rutonde, maze icyubahiro cyawe Mana kigaragare mu buzima bwiwe, maze abatakuzi bakumenye biciye mu buzima bwa mene data Yesu Kristo. Ndagomba Mana ko uzura nimba byari bimaze kubora, ubizure. Nimba byari bimaze kugera ku rwego rwo hejuru, ubikureho. Nimba bimaze kuzuka mugabo bigihambiriye mu maso, ubihamburure. Nimba byaba bikiboshe mu maguru canke mu maboko Mana, ubikuremwo mu izina rya Yesu. Ubuzima bwiwe buje ku rutonde rwiza. Nimba gwaye Mana, ndagomba kumuhugukira mu izina rya Yesu. Nimba kenye, mu izina rya Yesu ndagomba kumukura muri ubwo bukene mu izina rya ugira Yesu. Mugirire neza. Urabona ibibazo arimwe, arashaka kuba ari imfuvyi, ashaka kuba ari umupfakazi, ashaka kuba ari mu ngorane icyanke yindi. Mwami Yesu, ugira neza, wamagiriye neza benshi cyane, nawe ndagomba kumugirira neza, maze bimenyekane kuri Imana. Amahanga yose amenye kuri Imana, amahanga yose agupfukamire, indimi zose zature kuri umwami biciye muri ico kibazo. Mwami, abigeze kubona ingene ariko arapfa, abigeze kubona ingene ariko aragwara, abigeze kubona ingene ariko arabura, abigeze kubona ingene yashizwe mu isenga gibuye, abigeze kubona ingene hambiriye,
baze bashinga intahe babona ingene yidegemvya yagiriwe neza yakize mwami yaronse yanzu yaronse ya mpuzu yatsinze gwa rubanza yahojeje yamarira yasubiye ku rutonde rwiza kuko uri Imana ikomeye kandi hambaye uratandukanye n'ivyita Imana byose mwami Yesu ndizeye kuko zigitangaza kuri mwene data kuko wamabikoze kenshi n'amadonka benshi cyane bashingira intahe abo twasengeye wagiriye neza abagwaye kanseri wagiriye neza abari kuri programme ya operation wama wakijije twabasengeye mu izina rya Yesu abo wakijije amenyo abo wakijije amaso twabasengeye mwami nabo ndagomba intahe yo kuri iyi tariki nayo mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ndaguhe icyubahiro kandi Yesu wamugira neza parcelle wamuzitanga ibyiza wamubikora ibitangaza vyama bigaragara Yesu ndagushimiye kubwa wa mama twasengeye yari amaze imyaka 17 atagira kana ari ngumba mugabo ubu akaba afise umwana icubahiro ni cyawe sije nabikoze arubwo ni wowe Mana wakoze igitangaza ndasengeye ingumba mu izina rya Yesu umuntu yitwa ko ari ingumba mu izina rya Yesu ndamusabiye kuva no munsi gitangaza cyawe kikoreke mu buzima bwiwe kuko nabandi warabibakoreye nawe ndagomba ko kibi gitangaza mwami maze zino tariki zizobitaki zinibagiranwa mu buzima bwiwe kuko uri Imana ikunda abantu bayo kandi wigaragaza abantu baramutwenze ku bugumba bwiwe abantu baravuza amajambo menshi ku bugumba bwiwe abantu baramucokoye n'ibindi ariko ubumana ndagomba kumugirira neza aze yibaruke nawe nyine ikibondo ndasengeye nujya wundi afise imbanyi itameze neza no wa wundi afise imbanyi yarengeje amezi abo bose Mana ubagire neza kugira ngo baze bibaruka amahoro icubahiro kibicawe ndasengeye na wa wundi bahabwiye kugirira operation mwami mugirire neza ntarinde guca kumbugita maze umukize baje gusuzuma basange vyaheze maze icubahiro kibandanye ari cyawe ni mu izina ryawe gira Yesu amen afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.